Chimamanda sindamutinya ndamutinya mu biki ntaco yongira kandi murazi ko je ntazi kwigirisha no usumba Chimamanda ndamuvuga uriko urumva ya jewe ndapasura muri manzi mwese cyangwa muri amasugi mwese ngaho ora bajya bose bagiye baravuga Rivera bajya bose ni manzi cyane n'abafise abagore muri mwebwe canke mu bandi ntibasaba abandi bakabasaba wakera bakabaha tube tureka guciranira imanza nta mweranda hari bano b'Imana nta mweranda hari umubiri uragoye ashicoco umubiri wagushuhanye bantu b'Imana naho woga amazi yo muri frigo ntagufata nawe uhora ukugo twese turabantu turabantu niyo mpamvu abantu barongora bakarongorwa kugira umubiri ureke kubaganza kuko umubiri uragoye urumva Rivera yabikoze si impene yuriye inzu n'ibintu bishika kandi bisanzwe wewe ko kahowe nturata jewe ndabikoze ndabikora n'umuntu dukundana iyo ndi muri couple ariko ntari muri couple sinshobora nonaho inyuma yo kugira urugo hariho couple maze kujamo ariko je murantwenze none umuntu yahukanye ntasubira ko acaba ikirobo ariko ko kumengura birengeye ivyo biyi ndabirengeye gute mfise imyaka ingahe mwompa imyaka ingahe ku buryo ndabirengera je ndacashushe ndacavyara wewe ko mungira umukecuru gose je umwana wanje muto afise 4 ans je ndacavyara urigira umujene vraiment je umviriza ikintu narahiye ico kintu cyo kwigira umujene urumva none ndakubaza Yes, bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Numva umunezero mwinshi cyane, numva mpimbawe kwakira umuntu adasanzwe. Umuvyeyi ubona bamwita umuvyeyi adaca ku ruhande. Mama Coco Empire. Icambere uraberewe. Merci beaucoup. Ego vraiment unapendeza. Merci. Coco urashaka kuramutsa abakunzi ba Gatech. Yes, bonjour et bon après-midi kuri Yagatech. Mumeze neza abakunzi ba Yagatech. Je meze neza cyane. Mbe urazi ko dusangiye aba followers. Iyo bazi wawe nabazi kwa Coco Empire. Urabona bava kwa Coco Empire baza kuri Yagatech. Harabohora waki. Yego. Ariko ubu bagiye kugaruka mu bisanzwe. Yego. Wow. Ikindyohera nuko tukundanye ari naco gituma nanje nagutumiye. Normalement mu buzima dusanzwe tubaye mu ifo gukundana atarukundo ni nulle part. Umuntu wese afise yaje afatanye n'uyundi. Urugendo ya. Koko. Nayo kumengo nta vibe umengo uyu munsi waje oya ndarushe mpejeje gukora ama emission menshi. Ntubizi ko birusha kandi je sinkora iminota mikeyi. Uravuga ugaheza. Ya ndavuga nyimba ari isaha nyimba ari 45 minutes nyimba ari amasaha 2 nkavuga nkahetse ya Koko so reka twinjire ko nk'ababigisahira ya ndagutumiye mu gihe hariko havugwa ibi nabiriya j'espère ndagukurikirana nanje burya warabivuze ko kenshi ariko nta hinduka tiko turabona kuri bino bintu bita wakera Nubu nyine tuvugana hari n'ivyo nabonye byarungiswe kuri rezo sosio babibonye ya nuko ariko naje je bundi narabiro hirya avant-hier narabibonye justement wibuke ko ari ibindi bintu byavuzwe birahashwa bire ntivyabandanya bivugwa none bino bintu bipfira he bipfira icambere imico y'abarundi yaratitutse tuza tuvyemeranya umuco w'abarundi cyane waratitutse gose kubera bivanye n'aya marezo sosio kuko ku marezo sosio haba ko ibintu byinshi uko turi benshi tuhakorera hariho benshi barondera amahera mu bintu by'amasocial media ariko ibintu bitisoneye ni bimwe usanga abantu barerekanye ibintu by'amaporno urumva ukasanga imico y'ikirundi kiratituka ku bana b'igihugu niyo mpamvu ibintu bakaca bifatwa ari ibintu bisanzwe sivyo cyangwa ugasanga umuntu arabigiyemo atazi ibyo arimo ugasanga yisenze mu ibarabara ugasanga arikameye cyangwa ari kumwe n'umuntu bakoze ibyo bakora hariya mu cyumba
ukaje usanga bo babikoze ari babiri ariko ejo tusanze isi yose irabimenya kubera iki kutiyumvira ati iki kintu ninagikora gese consequence yayo. Abakunda kuvuga yuko ngo abakobwa biba kubera batiyumvira ngo ntibiyumvira kugera kure nivyo? Oya si kuvuga ngo none aho twoca tubibirofa twese urumva. Mugabo iyo uri umuntu ukoresheje ubwenge kavuga ati iki kintu ninagikora ingaruka yacu ni yahe urumva. Kenshi rero kuvuga ngo ntibagira ubwenge barabufise gusa uyo mwanya ntibaba biyumviriye donc baba batwawe n'uburyohe. Si n'uburyohe hari ababikora kubera business kugira atange video bamuha amahera. Yes, benshi babicisha amafaranga urumva. Benshi si uburyohe, benshi ni business. Umuntu akemera kerekana ubwambure bwiwe donc uwo mwanya ntabazi yuko azokwisanga hanze. Nta numwe ababizi ko azisanga hanze kuko bijya bintu bikorerwa mu cumba kuko azi yuko azisanga hanze yo bikorera hanze. Ariko ko mazi ko bizoguma indana bikora inda gusa ni bibi cyane bakora amakosa babashizemo ubujuju bwinshi. Ariko rafapasi warigeze gukora ikiganiro nkaho umenga uri kuratera intege ababikora? No, je navuze ati barambajije ati none ko aba diaspora bakunda kuvuga ati yo ndungikira ndaguhe telefone nziza hanyuma uzorandungikira wakera sivyo. Je navuze ati sinoya nkari telefone nzinzi sinoya niko navuze noyitora mugabo sinokwikamera. Yes, muca muvuga rero ngo ngaho nzoba nivye aho niko muca muvuga. Yes, umuntu yumvire kuguha ikintu gitore hanyuma je navuze yuko noca ngira iki noca nja kudownloadinga wakera z'abandi hari za wakera zuzuye hari yaye isange inganuko urumva bitandukanye. Nja kudownloadinga biriya akabiri ivyo nca ndaguha kubera wampaye telefone nari nkaca mvuga ko ari jewe none kubutanzirika ntibaba bazinanye. Ariko hari abahora bafata ka video ugasanga arahagaze wese burya n'uburofa none akugomba kubone wese mbe woba wampaye iki kwanza. Imagine iPhone miliyoni 10 none izo ntushaka kuzibika ukabika amakema kuko azokwigurira iwawe hako wandagara mu bantu isi yose ikakumenya. Eriko uba wiciye ubuzima bwawe wishe nakaziza kose kiwawe n'abagukomoka ko bose. Jewe narifite content nagomba ko tuganirako ariko ndayihevye kubwo rafapase nabonye akana gato yivrem ngira ko bagafite nka kenze yarakuze bon nturabona n'abasize 13 ans ngira ni bivana naho nakuriye ni ngorane muri iki gisagara. Urumva karifashe video n'ukuri ariko nakana sako ngahi Burundi nako ngaha sinzi uko ari wo mu Burundi ariko mbona uwabipostinze yanditse mu yavyanditse ko mu Kirundi hama kari postinga video. Yes, warabona nawe uri kurabiraba ukumva nisoni. Ego je ndakondana abantu babipublier vraiment. Voilà, uno muntu ashobora gushira kino content nukuri n'abantu babi cyane. Imagine nk'uyo mwana ari mu bintu atazi biramushikiye uci fata ugenda upublier ubu kijijiki canke uba wishe umuntu cumbwira a 15 ans azogeza 50 bimeze gute? Mbeho yakira gute? Ibintu byose biciye kuri rezo sociaux ntibihava. Nyimba tuvuga vyiza, nyimba tuvuga bibi bizokwamaho. Yes. Nkuya bamwiciye ubuzima ahubwo bari bakwiye guhana abo bantu babipublier. Mu Rwanda hariho witwa Jihad. Twahora tumukurikirana cyane. Urabona? Ni mu influence wa atari. Mugabo yafashe iki arapublier. Urumva? Wakera zabanze umusitari ntavuze. Urumva? N'umugore wiwe barikameye sinzi umugenzi we yatoye telefone acarabibona acarabirungikira ko ba Jihad nabo barapublier babafunze bose kwanza abo bikameye umugore n'umugabo ntabwo bafunze babipublier bose. Bari bakwiye no ngaha gufata abantu babipublier bagahana naho nabo babikamera nabo bakoze amakosa ariko sico kimwe vraiment wabipublier ne wakwiye guhanwa cyane. Tuvuge leta ko yoba iri kirabiregeza bino bintu. Boje nibaza ko bataravyitaho cyane mbwa nibavyitaho gose baze bahashe
cane ababipibriya gusumbya abikamiye kuko hari igihe bikamera nabo nyese no batera amashurugwe nabo bagira amakosa ariko hari igihe bikamera biri muri foni yawe ugasanga nk'umugenzi wawe arayivye telefone donc arabi canke ukihenda ugasanga ubirungikiye nk'umuntu bice bikuragira hano hose ariko bakwiye guhanwa bose ariko koko igitsina kobwa murarinda vraiment erega n'abahungu murabikora oya benshi usanga bariko barikamera ni bangahe ndabavuge ngaha ni bangahe kandi muzi za wakera tuzizi ku marezo soso ni nkaba aya mwarabibagiye reka mvuga umuka boss ntimumuzi mwese ariko nta sura yiwe mwabonye ni kazima babimenye ko ari we n'abandi ariko nibaze ko babihevye batazobisubira kuko ijya ni reso ya hatari curare urya eka boss woye niwe yavyipibriye yaborewe ntiyame asanga yabipibriye atavyatse urumva byageze guterera oya ntavyo nzi nanje navyumvise ko urya mwese mwavyumvise sindi sure sinabibonye sije namukameye nsubiyemwe ivyo numvise nanje nabonye musanzwe jewe ofete Rafa surana hari umukobwa yaje avuga kuri Chimamanda avuga na Chimamanda mbere biramukana ko yashavuye vyaramushavuje narabibonye ya ujya mukobwa yaraje nawe nyene aravuga ngo wankwegeye ndamara ariko je nakubajije ikibazo urishura uribuka ikintu yo baramubajije ikibazo baramubajije n'icyayi jewe namubajije ati kujya kuntu Chimamanda afata abonye wakera cyangwa umuntu kanaka aramurungika ati ndubuye wakera erega nawe nyene arazisaba agacafata kabipibli nawe nyene arazisaba Chimamanda bakazimuha kandi acazipibli none nikosa gakoko nikosa nyene ariko Chimamanda yavuze ko atari kosa kubera ko atari kosa kujya basaba kamuha nikosa nyene asaba abo bakobwa nyene arabasaba nyene urabona ngaha nta muntu yotwenga uyundi turabizi barazisaba hapana Mr Vibe ntavyo nzi umuntu wese afise nani vie privé yiwe hagiye bariko baravuga rero ndumviriza nkavuga ati shani muvuge makeyi aho araba mu mafoni niko mugendana amakode mushiramo ibikode mu mafoni torurabe jewe oya we niko berugira urongore warabihevye we warihanye ko berugira urongore urumva aho usanga n'ugira urongore waramusaba wakera kakurungika ya nabipfumye ariko benshi nko gusa abantu bigirisha bikura mu bwenge bakigira beranda benshi barazisaba wazawakira bakazibaha urumva kubera ko baca bigira beranda none ngaho kandi tubizi ko nabo babikora je ntawe nagirije mugabo kari mu mpene niko kari no mu ntama gusa dukizwe tubihebe amina Chimamanda hariho abantu benshi bamwagiriza ico kintu rimwe na rimwe ngo aranabiri hamwe n'amafaranga Rafa pasi yarigeze kuvuga ngo wombonera ngo ikintu kanaka ngo ndamuha no mafaranga ariko nk'umushinga ntaye nkujya iyo ari karakora bijya bintu kuko nawe nk'umuvyeyi urafise umwana ni batari abana ufise cyangwa abana babiri ya kabuvyeyi niko yarakwiye kubigenza wayifa ko mu mutahura Chimamanda ari mu kazi sasa none ivyashizeho byose ntitubiraba yavugisha ukuri ivyashizeho byose ukabona ko yaposite we nturaba hari ivyo ndaba n'ivyo ntaraba voilà ariko hari igihe nyene usanga wagiye koza amaso hariya mu vyo aba yashize kenshi turamukurikirana ya mwijambo rimwe yego ari mu kazi sivyo ya kandi mumenye abantu bose dukoresha imbuga twese turi mu kazi uko biri kose turondera ivyunguka rero je nta kosa mbonagira uti kubera iki we abakeneye ko tumufollowinga ndamutinya ndamutinya mu biki ntaco yongira kandi murazi ko je ntazi kwigirisha no usumba Chimamanda ndamuvuga uriko numva ya jewe ndapasura sinomuvugira wagira vyiza muga kubera ari mu vyunguka abakeneye ko tugira attention twese turabe kugira nyene yironkera ama views kugira yubaka urubuga rwiwe turamureka uko nyene umuntu amufata uko mugagira amakosa
yes iyindi yapfa nkagira amakosa kuko birateye isoni gufata bahora ashiraho n'amasura y'abazi je sindabiraba bahora ashiraho n'amasura yego walala aho rero nanzi ko bafuka isura canke berekana baba yaronse za wakera gusa hejuru hatari ivya Ruvera n'ivyo umengo yarabuze amafact yamwerekanye Ruvera baramubeshe bana ariko antuka baramubeshe kandi naho yobikora je nakoze ikiganiro kuri Koko Empire naho yobikora n'umuntu je ndavyibuka uravyibuka none si umuntu gaye ibyo bintu byaravugishije abantu uko none wewe uza gushigikira ikibi uvuga ngo naho yobikora tuze tureka kuyorobeka naho yobikora mbeko kubera ko ukunda gukoresha iyo mvugo yo kwiyorobeka ni kubera nzi yuko abantu biyorobeka none mbere ko ndumusambanyi ntari umusambanyi reka dufate ko byari ibyo mugasivyo jewe ndisho ko bitari ibyo uri kurumva muri analize ziwanje nakoze je narabonye ko atari byo pe baramubesheye muga nkaca ngaruka naho yobikora si umuntu nkuko namwe bwe mwese mubikora muri manzi mwese cyamura amasugi mwese ngaho ora bajya bose bagiye baravuga Ruvera bajya bose ni manzi cyane n'abafise abagore muri mwebwe canke mu bandi ntibasaba abandi bakabasaba wakera bakabaha tube tureka guciranira imanza nta mweranda hari bano b'Imana nta mweranda hari tuze tuvugishanye ukuri ariko iryo jambo ryo ko tamweranda baho murakunda kurya inyegeza yes kubera umva na Bibiliya iravuga ko umuntu acumura inshuro zingahe ku munsi indwi none umva hari umweranda uwo niwo mweranda wa mbere uwo niwo mweranda cubona rero abantu batanasenga ingene biba bimeze inshuro bacumura basi usenga na gatoyi hariho bike ibyaha bimwe bimwe udakura uganza pana ko byo bikuganza ukavuga ati Imana umubiri urananiye minkomezi Imana ikaguha inkomezi ukamara kabiri basi uri senga gatoyi kandi ikindi kintu nabonye kigoye naho abantu peut-être je bace banshira urubanza umubiri uragoye umubiri wagushuhanye bantu b'Imana naho woga amazi yo muri frigo ntagufata aho nawe uhora ukugora twese turabantu turabantu niyo mpamvu abantu barongora bakarongorwa kugira umubiri ureke kubaganza kuko umubiri uragoye urumva Ruvera yabikoze si impene yuriye inzu ni ibintu bishika kandi nibisanzwe ntuzeje mamande yaragarutse aravuga ati jewe niba atabishira ku mugaragaro ntavyo nzo posting ariko ntavyo afise mamande yoreka gupostinga ibintu abifise ngo hariyo nivyo yuzuranye mamande ikintu afise cose urabona aragipostinga iyo bikisokre urya ningene mu munsi ari hari siri nkiyo yobika muri shushe nkiyo ni inkuru shushe ifite vibe ntashobora mamande kuyigumiza ico kirazwe tweta ngo bino bintu birimwe amafaranga ibi amwe adasanzwe ivyo vy'imipfuri aba diaspora nibo babikunda nayo gisiguye impamvu aba diaspora basaba za wakera ariyo mipfuri ngaho onye tuba dukoresheje imvugo mbabarira amatwi urumva icambere narabisiguye aba diaspora hariya biragorana yuko baronka abakobwa baryamana nabo sivyo sasa parce que umwe wese ari focus n'ubuzima bwiwe ababa bariko bariruka wakera hari ibizimbye cyane kandi bagiye kubuzirondera zirazimbye ntushaka kuronka munsi ya $50 naho nyene 15 minutes uwo nyene uwo muporo usanzwe 15 minutes irenze uca wongeza uca wumva isoneri isonye nyimbara yatavye mwari muzi je ndabibabwire je ndabizi wakoze isoneri icisona utaraheza rero uca wongera yandi mahera nkayo urumva gana bizimvye $100 canke $20 $20 kuyo mino ugasanga urishe amahera menshi cubona rero ukubisha kari kugumuja yo gusuma si problem naho nkaba hariya kubera nyene aba ari umuntu mushasha ntuheza rero sinzi ntavyonzi mu bivana n'umuntu urumva bivana n'umuntu hariho uwuheza n'ingoga hari uzoheza ejo hari ntaje umbona gute urumva ntavyonzi uko zino rya mushiri wawe ugiye kurongora imba mumaze guhonja yareka komeza urumva rero mamureka kugira beranda bana urumva rero ukasanga aba diaspora barabarungikiye
babarungikiye mugiye guhebana akaca gushira ku karubanda we yaguhaye amahera yiwe canke aguhaye iyo telefone nziza ugiye kumuheba aca gushira ku karubanda canke hariho abandi bazisaba kugira bazigurisha hariya mu bazungu abazungu bazikoresha amaprone ukasanga postinga kuri ajya amasite rero ugasanga wugoye mu mporero nta mahera aboneka hariya bazigura amahera menshi urumva wifashe iyo video yose uraza amahera babiryamo ugasanga arayigurishije hariya urumva basi hari uwundi uyiha muvuga ati reka tubikore hanyuma twifate kamera rero ashaka kugukorera ikiba akavuga ati mpa amahera ngaho utampaye amahera wisanga mw'ibarabara uyabuze uca wisanga mw'ibarabara akaca zipibriya urumva niyo mpamvu fais attention ico kintu si kintu cyo gufyinisha ngo muriko muri kamera ngo uri kamera ngo urungikira umuntu en fait haro n'abantu bariko baravuga ngo ahantu bariko barihendera abakobwa benshi bavuga ngo turi kuri live ngo ntavyo ashobora gukora yo barabifata neza aragira screenshot yes of course neza byose iki kintu uri kuravuga kirakomeye na screen iriko dirashobora gukora of course wowe kibaza ngo ari recordinga byose akagwenda ngo turi kuri live ngo ntaho bija ngo kumba rikafata wewe wenyene urumva abakobwa nibagira ubwenge n'abagore rega n'abagore barimo n'abagore bafise abagabo barabikora bafise abakwe n'abakazana barabikora ifoko tugira attention abantu bimana turagowe no kuri tuzoza twisanga mw'ibarabara imana ibindi ndivyo bintu cyane naba ngo wewe asha mwoca mubihanahana imana ibindi koko wewe bawigorera no banigorera ariko antuka ntibizoba oya no ntibizoba imana ibindi inde kuko sindi umweranda gose gusumvya abagore bose n'abakobwa bose wewe koko we nturata jewe ndabikora n'umuntu dukundana iyo ndi muri couple ariko ntari muri couple sinshobora Nonaho inyuma yo kugira urugo hariho couple maze kujamo ariko je murantwenze none umuntu yahukanye ntasubira ko aca bikirobo ariko ko kumengura birengeye ivyo biyi ndabirengeye gute ufise imyaka ingahe mwompa imyaka ingahe ku buryo ndabirengera je ndacashushe ndacavyara wewe ko mungira umukecuru gose je umwana wanje muto afise 4 ans je ndacavyara urigira umujene vraiment je umviriza ikintu narahiye ico kintu cyo kwigira umujene urumva none ndakubaza kuva muri jeunesse ukaja muri sagesse ubu ufise imyaka ingahe bavuga bihera kuri 60 niho bihera oya nta sinobesha urazira umuhungu canke uri umukobwa utarakwiza 50 ubu ukiri umujene cyo utarakwiza 45 bipana n'ukuntu wariye koko aho nuko urya neza raba nino mihu wari kuragazagura oya il faut manger des fruits nukuri wowe urya neza saa sita mu bisanzwe imbere yo kufungura ubanza kurya ntawe nta nuwo guharura muri 40 muri 40 uri mu matasi ntayo ndakwiza je ntayo ndakwiza 40 no mugandi mu kuyikwiza ndi hafi ndagenda ndasaza shawe kwiri wowe zurahagarara kwibarabara akurahiye wo kubura oya je rega sindasaza none nigiki wobwira abantu bakunda kukwagiriza ko ushaje nawe utavyemera none je ndakeneye kwisigura ninde yabivuze ko nshaje bimwe bantazira ngo ndishuga mami ni kwera kajya kantu ya content twagiye kandi rero ndavyanarije urakunda gukorana urakunda gukamerwa na crisis urakunda gukamerwa na ntozeye nandi simave ndadisambura nta mukobwa aragukoresha ikiganiro jeme mukobwa bawozi je baramaze kunkoresha bawozi nta buronka none bisigura koko n'umushuga mami bisigo oya no bisigura bari abasiko je dukundana just mfa gukunda aho byo warigeze kwivuga ngo we ashanga umuntu ashobora abafise si arafi je ndafise urukundo sishaka gufata urukundo rwanje ndarusesagura icambere cyo murabizi neza ko tarukundo ruhari cyane mu bantu waratitutse kubera iki nsesagura urukundo rwanje ariko rurahari moi je garde urukundo rurahari rufise baki
ruriho rufise bananjire sishaka ubwo mfise sishaka urusesagura. Nafa pasari waciye intege ngo aho kugiye kurongora. Ngo bayi ngo karabaye. Oya ntibaguca intege banyine. Abandi barashaka kwankawe bigakunda. Niyo ngorane iri kuri abakoko. Benshi mu bajene bariko batinya kurongora. Niko muraba kene nta nikindi kibabuza kurongora muraba muri inzererezi nta mahera mufise za muravyemera. Bantu b'Imana ikintu cishingo cane gose ibiyago. Benshi nta biyago bagira. Kandi responsabilité umuntu akumva ngo agiye ngo ararongoye ngo yabaye umugabo subwanwa. Umugabo subwanwa, umugabo nibikorwa akura. Yes. Urumva? Mureke kujana ubwanwa ngo urumva ngo ndi umugabo kubwa n'impene irafise ubwanwa. Bya bisuguru by'impene birafise ubwanwa. Hari ibigabo by'ibisuguru gusa byibereye ngaho go tu ari bisuguru atari abagabo mu nzu. Ni mu babagabo buzuye abakobwa bamenye ngo bagiye gukora bamenya tugiye kuba responsibility z'umugabo ni nyinshi. Wowe uramenya kuri tete y'urugo. Okay. Abantu bari mu rugo rwawe bose ukabikorera ukabatwara aha ku mutwe wawe n'umugore akakwikorera mukikorerana. Apana abagore ngo ngiye kuvyara garama gusa ngo agiye kuvyara gusa atana kimwe afise afasha umugabo. Ubwo rugo ntiruzoba. Umwe wese agenda amenya responsibility. Ariko hari abavuga yuko abahungu nabo bafise mu ruhara ibintu ngo vyo kurongora abakobwa bakora inzara gusa baza barera amaboko. Ashobora gukora none twese ntitukora inzara ariko ntiturimbura kimazi. None nka wewe ugiye kurongora nk'umukobwa atakaza afise wamubaza ati none sheri ndaguha mutahe wagucyanye ushoboye gukora iki bamubabaza ingorane yanyu mugenda mukabona ibisusu canke mukabona afise tubere duhagaze canke mukabona nagakobwa keza ukiraba inyuma yega ariko urabe n'indani eske uyu muntu nitwabana azomarira iki? Yes. Nawe nyene aratuye umutipe areke kubona igifuwa ngo ni bogare n'ubwanwa busokoje neza no zigati umutipe nitwarongorana azoba amazi ki mu rugo azomarira iki? Mu bisanzwe no kuzuzanya habuze nko kuzuzanya muri mwese niyo mpamvu ngo zisambuka zitunanira birarushanye.